ingene wifata mu mugisha. Ariko ngenda nakubwiye ngo mu gihe cyo kujanjagurwa nta na kimwe kiba kiriko kiriyongerako, ahubwo vyose biriko biragukubwako. Haba hariko kwakora principe ya soustraction, nta na kimwe ciyongera, ahubwo nivyo washitse ko biratakara. Ico gihe utahura yuko atacura ico atari Imana yakugize. Si ivyo mu ndirimbo gusa Apollinaire yanditse turirimba nka teme, ariko ni realite y'ubuzima bwawe. Urashikana ukavuga ati nukuri ntaco ndico. Iyo umuntu w'Imana ashitse ahantu amenya ko ataca arico, uwo muntu ari utile. Umuririmbyi ataraba brise uramwumva ariko araririmba. Umuvuga butumwa atarajanjagurwa ariko aravuga uramwumva ko ataharashika. Umuntu w'Imana atarajanjagurwa uranamwumva no mu mvugo yiwe, uranamubona muri comportement yiwe, kuko rimwe na rimwe umusanga yuzuyewe, yuzuye technique, yuzuye imitwe, yuzuye utuyide, ariko kandi umaze guhura n'umuntu yajanjaguwe usanga atavyinshi asigaranye vyiwe. Igihe cyose agushikiriza ivy'Imana kuko hari ico yakoze mu buzima bwiwe. Abantu bamwe ngaha mw'ishengero bariko baraja muri ivyo bihe, abandi babirimwo. Ariko ndagomba kuremesha umuntu wese ari muri ibi bihe byo kujanjagurwa. Ndaje kubwira ngo umuntu w'Imana rema, haleluya. Umuntu w'Imana rema. Birashoboka ko ibigukikuje ama situation yarahindutse, ariko ama situation guhinduka ntibisobanura ko Imana yahindutse muri nature yayo. Ariko Imana yacari yayindi iguherekeje aho hantu, iri à l'œuvre, hari ikiri yakora mu buzima bwawe ikoresheje ivyo bintu. Ibihe byo kujanjagurwa n'igihe umuntu avuga, ukumva ariko avuga mu mutima, akavugana umutima wiwe. Bantu b'Imana ngenda kubwira ikintu cantangaje. Nukuri Imana araduteye iteka ryo kumviriza abantu benshi no gusenga n'abantu benshi. Ako ngenda kubwire yuko abantu benshi tuganira, si abantu bari mu mugisha. Abantu benshi tuganira bari kuri etape ya gatatu yo kujanjagurwa. Uwo onya arashobora kuba amaze imyaka 7 muri life center. Hamubaza nti wese naenda kuzi usengera he ngo haje kuva ryari ngo 2006. Nta namwe twabwaramukanye. Kuva 2006 nta yambo. Kubera iki ngo haje ahantu hagarara imbere harateye ubwoba. Ariko uwo munsi simba nkimutera ubwoba, kuko ari ahantu ha brisement. Araza rero tukibonanira. Uravyumva? Nukuvuga ngo nigihe umuntu yumva ko akeneye ikintu kimufasha. Ariko ngenda kubwira ikintu kintangaza ku mwanya wo kuvunagurwa. Mwari mubizi iyo uri kuraganira n'umuntu ariko araca mu gihe byo kuvunagurwa, hari paradoxe nahasanze, hari contrast nasanze muri ico gihe. Nigihe umuntu akubwira ivyo ariko aracamo, ariko ugatangazwa n'ubushobozi wumva mu buzima bwiwe, ugatangazwa n'ubuntu bw'Imana bumuri ko muri iyo situation. Wewe yabikubwira ugahakwa kwiruka, ariko deja nahaje kubikubwira nk'ingorane ukamubona aza yanesheje. Mwari mubizi bantu b'Imana, ibihe byacu byo kujanjagurwa nico gihe tuba vrai. Hari abantu barabwira abantu ngo nongo yaco wigirisha ngo ba vrai, ngo ba wewe. Nta nari mu umuntu azoba we, kuko abantu society bambika ama maske. Bamwe mwambaye amazina ya baso, abandi mwambaye amazina ya entreprise mukorera, abandi mwambaye ibiti, abandi mwambaye amadoktora, abandi mwambaye iki. Igihe cyose umuntu ari mu mugisha yambara ivy'Imana yamuhaye. Ariko kandi igihe umuntu ari karajanjagurwa ntaba cambaye ivy'Imana yamuhaye, ariko kandi abari we nkuko yavuye mu nda ya nyina, atakintu nakimwe karakubwira mu byo afise, ariko karakubwira ukuntu aheze arangiye. Ikintu rero kinjohera muri ivyo bihe bantu b'Imana, nuko usanga ari ivyo bihe vya mbere wumva umuntu aryoshe kumviriza. Mwari mubizi? Nivyo bihe vya mbere umuntu wumva aryoshe kumviriza. Nivyo bihe vya mbere naba abantu b'abafentere dusanzwe tuzi, wumva ifeni yarishize yakote. Akakubwira ibintu ukavuga ati mbega ntava rogreta kabimbari. Kubera iki? Kuko ntaca kinyegeza, nta mask acambaye, ariwe. Ari muri eta ya besoin, akeneye igihinduka, akeneye igitangaza, ntakiri concerné ni fieri na image yiwe, ariko ikimuraje ishinga ni resultat agomba gukura mu mpinduka igomba kuza mu buzima bwiwe. Reka nakubwire, umuntu ari karaca mu kujanjagurwa, iyo uri kuramwumviriza umumvamo revelation idasanzwe. Igihe cyose Yesu yabwiye abigisha akababwira kuva kwa Mose, akababwira kuva ryari, akababwira ibyabaye ngo mu abantu mu kutizera, akabatuka ngo mwe muri birofa mutumva. Aje no kubabwira ngo mwa bintu byo kutizera mwe beni muzi ivyo bavugishwa bose bavugishijwe. Wibaza ko Yesu yakaze baciye batahura ko ari Yesu? No. Barabananije hafi 11 km.
bagenda. Yesu avuga, muribuka muri Mose avuga, muribuka Yesaya abivuga, muribuka Yesu agerageza kubabwira ibya Yesu ko azozuka. Ntibigeze babitahura. Ariko igihe Yesu yafata umutsima akawumanyura, Bibiliya ivuga ngo amaso yabo akugwa ko aveuglement, bamenya uwo ari we. Kuko mu gihe cyo kumenagurwa nico gihe ca revelation. Haleluya. Igihe cyo kumanyagurwa nico gihe umuntu w'Imana ahishurirwa ubumana. Nico gihe umuntu w'Imana ahishurirwa ivyo ataratahura. Nico gihe umuntu w'Imana arengera kubona ibintu dans le naturel, agatanga kubona ibintu muri eta iri spirituel. Nico gihe umuntu w'Imana atangura guhishurirwa ivyo atigeze guhishurirwa. Amaze kumanyura umutsima, Bibiliya nivuga ngo babonye inkovu zo mu biganza vyiwe. Bibiliya nivuga ngo babonye imisumari mu birenge. Bibiliya nivuga ngo bagize iki. Ariko ngo atanguye kumanyagura, bahishurirwa ko ari Yesu. Hari ibintu bigiye kuza mu buzima bwawe muri ico gihe uri kuracamo wita igihe ca crise. Muri ico gihe uri kuracamo umenga ibintu byose bimeze nabi. Muri ico gihe wumva umenga abantu bagutaye baguhevye. Muri ico gihe wumva umenga ingorane zikubanye nyinshi. Muri ico gihe nyene cyo kujanjagurwa ugiye guhishurirwa Imana kutigeze kuyimenya ukundi. Haleluya. Amina. Ndavuze ngo ugiye guhishurirwa Imana kutigeze kuyimenya ukundi. Haleluya. Ushobora kuba muri ivyo bihe wihebuye, uzazaniwe, widoga. Ariko ngenda kubwire ijambo riri mu Baheburayo igice ca 2, Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Nje guhereza kuri iri jambo. Abaheburayo igice ca 2. Murongo wa 18. Havuga ngo mwese musubiremo ijambo ti kuko ubwiwe ko yababajwe no kugeragezwa ashobora no gutabara abageragezwa. Reka ndakubwira ikintu kibenga muntu w'Imana. Mu gihe cawe cyo kumenagurwa no kumanyagurwa, non seulement habaho guhishurirwa, ariko kandi nico gihe Imana izana ubwenge bwayo mu buzima bwawe. Nico gihe Imana izana mu buzima bwawe comprehension. Hari abantu benshi bamaze guca mu ntambara zikomeye zo mu buzima bwabo. Hari abantu benshi bamaze guca mu bibazo byinshi bikomeye byo mu buzima bwabo. Barahagaze baravuga ati pastor, kuva nciye muri ibi bihe ndatahura umugore yatakaje abana canke yapfishije abana, ndatahura umugore w'umupfakazi, ndatahura umugore yabuze imibereho canke adafise amafaranga yo kugaburira umwana, ndatahura. Hari abantu benshi bafise ama ministeri yahagurutse, hari abantu benshi bahagurutse kugira ibigo byo gufasha imfuvye, abandi bagira ibigo byo gufasha abantu, abandi barafasha abagwayi mu bitaro. Hari abantu benshi kuko bamaze guca muri ico gihe barahagurukijwe n'Imana, batangura gukorera Imana hahandi habababaje cyane, hahandi bakomerekeye cyane, hahandi hagize l'objet de leur brisement. Hajya ahantu warahagurutse utangura kuhakoreramo Imana, ubu uri kurabarurangirana mu gukorera Imana muri domaine wavunaguriwemo kurusha izindi zose. Ndakunda Yesu kuko ivyo ducamo bisa n'ibituvunagura, si ivyo kuturangiza, sizo tombe zacu, siho duhambwa, siho turangiriza ubuzima, ariko ni imihamagaro yacu ivukira, ni ihamagaro ry'Imana rivukira. Niyo Satani akoresha ngo adukure ku Mana, ariko niho nyene Imana ikoresha ngo iduhamagare, idukonsacre, itugumbire, itugire ibikoresho bizoshiraho difference muri domaine yacu ya souffrance. Bibiliya yavuze ngo uwo Yesu kuko nawe n'ubwiwe yababajwe, kuko nawe yageragejwe, kuko nawe nazicaye cyo gutabwa, kuko nawe azicaye c'akarenganyo, kuko nawe nazicaye cyo imibabaro, kuko atakintu na kimwe shengero ry'Imana muri ko muraca mu mwami wanyu ataciyemwo, ngo nico gituma azogira gute, azobirura, azokuremesha. Uno musari ngagira ngo akuremeshereza aho hantu, uno musari ngagira ngo agukomereza aho hantu. Reka ndakubwire, urahavugurira ariko abakumva bumva udegaja ubuzima, bumva udegaja inkomezi. Biratangaza intahe wumva, biratangaza igene wumva abantu b'Imana bahagaze, biratangaza igene wumva abantu b'Imana bashobora guca hano bakagwana kandi bakanesha. Reka ndabwirega abantu b'Imana, umukristo akuze agomba kwiga kuryohererwa igihe ca brisement, igihe gishitse ku buzima bwiwe. Ico ni gihe utereka amosozi yawe abantu abari bo bose. Ico ni gihe utabwira ibintu byawe umuntu wari we wese arengana.
ico nigihe nimba warabibwiye n'abarengana ushika ahantu udasubira no kubabwira kuko ataco wabonye bashobora ugatara ko ari ico gihe cyo kuza kuvugana n'Imana gusa. Bwana sifesa. Ariko kandi muri ico gihe nyene nico gihe uburyohe bwawe, nico gihe Imana itangura guhingura, nico gihe gicika igihe ca transformation mu buzima bwawe, nico gihe gicika igihe cyo kumenya abantu. Hari umuntu akubwira ngo pastor ngo naramenya abantu, reka ndakubwire urakamenya abantu. Ndakubwire igihe cawe ca brisement cyo kumenya kugwa cashitse na wa wundi ahora kugirira neza umenga Imana namukoze ko nawe acika udakogwa ko n'ingorane yawe. Ninde utabara uw'Imana iri kirigisha? Ivyo bigaca biguha gutara yuko ahora kugirira neza ntiyabikugira ko musangiye amaraso canke ari mwene wanyu canke bigeze kumuha ideni canke bigeze kugira neza mwene wabo. Ya ma raison yose ahora wavansa y'igituma ugirirwa neza akavaho, Imana ikakugira demonstration ko no musangiye amaraso yoguta, kugira ngo ikwigisha yuko ukuboko kose kuzogutumbera kuguhereza ikintu ugomba kukubona nk'ukuboko kw'Imana, kugira ngo ntusenga baguha ariko usenge uwabasunitse kuguha, kugira ngo abikwereke atuma amaboko yabasubira inyuma ukayaraba ntihagire icavamwo ukamenya yuko Imana itibutse atamuntu ashobora kumwibuka. Ndakunda igihe ca brisement, ndakunda ico gihe mwari mubizi bantu b'Imana twambaye ama maske menshi turigira ibintu, hari ukuntu dushaka guseruka, hari ukuntu twifashe, hari ukuntu mu Kinyarwanda bavuga ngo ikinyabufura, hari ukuntu uri umushinga ntaye mu maso y'abantu bose, ariko Imana yazi ko ubushinga ntaye bwawe wari fabrication locale, yazi ko ari fabricano, yazi ko atari ubwa vrai. Imana ikagucisha ahantu bwa bushinga ntaye abantu bakabubura bava ngo yarahindutse. Reka nakubwire hari n'abantu duha tuvuga ngo baraguye bataguye ariho bagikizwa kuko pour la première fois barabayebo, kuko hari igihe bariko baracamo. Ico gihe abatazi igihe uri kuracamwo baragutwenga, ico gihe abatazi igihe uri kuracamwo bavuga ngo mbega umuntu w'umugabo ashobora kugira ibintu nkabijyanye, ico gihe bavuga ngo mbega umuntu ngo w'Imana ngo arashobora ngo kurira. Yes, umuntu w'Imana arashobora kurira. Mbega umuntu w'Imana arashobora kwihebura. Ego birashika agashika ahantu akihebura. Ivyo vyose birabaho. Hari igihe umuntu w'Imana ashika kuri tapi. Ndipfurije ishanyiro ryose rya Life Center ngo Imana ibanshikanire kuri tapi. Kuko ku mupastori wese abakristo bashitse ku itapi bararyoshe kurusha abakristo bakiri superficiel. Bagira ceremony ya dimanche, bazi kubahiriza ibintu byose, umenga nta kosa bafise, uravyumva, ariko muri bo ubabonamo kudashaka Imana mu buryo bwo gushaka Imana. Hari ahantu ufata Imana nka Yakobo ukayifata amaguru. Bibiri ivuga ngo Yakobo yaniganye n'umumarayika, umumarayika aramukubita jida aramwikurako, aranigana. Umumarayika aramubwira ngo Yakobo ndekura bugira buce, ntegeza gutanga raporo imbere ko buca. Yakobo ndekura, Yakobo aranigana, kuko hari igihe umuntu w'Imana ashikamwo akumva besoin yiwe y'Imana, agatahura yuko afise ubusho na afise abagore n'abana. Bibiri ivuga ngo Yakobo yaratunze, ariko nawe yaratunze bifatika. Bibiri tubarira yari misérable, il avait tant besoin de Dieu ko yashobora kunigana n'umumarayika sans le relâcher, kuko akeneye igitangaza ciwe. Sivyo shengero ry'Imana, iki gihe ndakikwipfurije. Aho uvuga uti Imana simva mu nzu yawe, uravyumva, aho uvuga uti Imana sisubira kunywa no gufungura gushika hari ikintu mbonye ukoze, kuko situation yanje ntishobora kuguma kwa kundi. Hari igihe tunigana n'Imana, hari igihe nipfuza Imana kurusha uko nigeze kuyifuza. Ico ni ca gihe où je réalise mon incapacité, nka réaliza combien ngomba kudependa ku Mana. Ico gihe sindayirekura. Ico gihe nta wuntumira, ico gihe nta wuntumira kwisonzesha, ico gihe nta wuntumira kuza mu gikorane, ico gihe nta muntu ansunikira mu bintu vy'Imana. Ico gihe nageza ahantu ntahura ko jewe hari ikintu gishasha nshaka. Ndakwipfurije gushika aho hantu bitarenze uyu mwaka. Warubizi hari abantu mpora numva bariko baraca mu ngorane, nkumva mu mubiri wanje canke muri entendement yanje ndafise ico nshaka gukora kubw'uyo muntu. Kandi abo twegeranye murabizi ndi sensible ku bibazo.
ako ni kenshi cyane Imana yambujije kugira ico nkoreye umuntu iri kirabiriza. Kuko Imana igomba kwigisha ishengero ryayo gukonta kuri yo. Reka nakubwire, hari igihe Imana bakwigishije utayitahura bikwiye gushika ubuzima bwawe bushitse ahantu bujanjagurwa. Yesu ngo afata umutsima arawumanyura, arawuhezagira, arawumanyura, arawutanga. Shengero ry'Imana, kuri uyu munsi ndashaka kubwira umuntu wese yicaye hano hantu yuko nkuko Yesu yabikoze agafata umutsima, Bibiri ivuga ngo yarawufasha. Guhera igihe waha ubuzima bwawe Yesu yaragufasha. Yesu Bibiliya ntitubwira ngo yafatishije umutsima akaboko kamwe, ariko yarawugumbiriye awufatisha amaboko yose. Ndabona ubuzima bw'abantu benshi bufashwe n'Imana. Ndabona ubuzima bw'abantu benshi bwarahezagiwe. Ariko kandi ndabona ubuzima bw'abantu benshi uno munsi buriko buratangura ku experimenta brisement. Urarira mu ijoro, urarira mu gitondo, uragwanye, uri ahantu hagoye. Ariko ngenda kubwira ngo wa wundi yababajwe, wa wundi yatawe, wa wundi atameze nk'abantu, wa wundi atagucira urubanza, wa wundi yaciye muri ivyo nyene uri kuracamwo, ngo niwe wenyene ashobora kukwirura, niwe wenyene ashobora kukwankuhasha. Uno munsi ngenda kubwira ngo mpwemu w'Imana ari hano hantu mu mwanya turiko turavuga ijambo, mpwemu w'Imana ari ngaha yankuhaja abantu, akomeza abantu mu marira yabo, akomeza abantu mu ntambara ariko baracamwa. Reka ndakubwire, umeze nk'uri karaba brise, umeze nk'uri karaba consume, ariko ndabona neza utari kurashobora guhera, ndabona utarangira, ndabona udahera. Abantu bamwe baranaguharira nibihe, n'abantu bibaza ko ibintu byawe vyaheze. Ariko ngenda kubwira ngo muri uwo mwanya nyene wa brisement, muri uwo mwanya umenga uri kurajanjagurwa, ngenda kubwira ngo Yesu ahejeje kujanjagurwa. Atakambiye data ngo data ni iki kikumpebesheje. Bibiri ivuga ngo ashikiriza ubugingo bwiwe Imana. Ku munsi ugira gatatu mpwemu yera araza, amukura mu bapfuye aramuzura, amugarukana hagati y'abigishwa, amugarukana ari entier. Yesu ntiyaje ari igipasu nk'uko yajanjaguye ku musaraba, ariko Yesu Imana yamushikirije isi mu bushobozi bwa mpwemu yera, yasubiye kwambara ubwiza. Ndaje kubwira muri kino gitondo Imana ifatanye ivyasambutse. Ndaje kubwira muri kino gitondo Imana isubiza hamwe ivyari vyononekaye. Ubuzima bwawe buri morcelé, ubuzima bwawe burasanzaye, ubuzima bwawe burajanjaguritse. Uribaza ngo nzosubira kwambara gute ubwiza, uribaza ngo nzosubira gute guca imbere y'abana b'abantu, uribaza ngo nzosubira kumera gute neza, uribaza ngo mbega ngo gloire yanje izogaruka gute. Ariko ndaje kubwira ikintu kimwe, Imana yajanjaguye Abrahamu yamushikirije amahanga, Imana yajanjaguye Yosefu yamuhaye Egiputa. Baravuga ba Farao bati mbega niye twigeze kubona umuntu w'agaciro, niye twigeze kubona umuntu afise ubwenge nk'uyu muntu yitwa Yosefu. Bamuha kuganza, ari wabo bamutaye yononekaye, ariko igihe yasangira nabi wabo yarababwiye ngo ni Imana yabankuye mu gihe gitoya, ni Imana yantaye, si mwebwe mwantaye, ni Imana yampevye igihe gitoya kugira ngo mu gihe gikwiye nk'iki Imana inkoreshe gusubiza hamwe Israeli no kuyigaburira. Haleluya, haleluya, haleluya. Wa mwungere Mose yamaze kwisuzugura gushika n'atarakizi kuvuga, Imana igarutse mu gisaka c'umuriro imusubizamo confidence, imusubizamo ubwiza, imuhagenda kwa Farao aboneka afise inkoni, ayita hasi gakora ibitangaza. Abantu babona Mose bigeze kubona bahunga, bamubona agarutse ari Mose w'igitangaza. Bigaragara yuko wa wundi yajanjaguritse Imana yamushikirije ari entier pour le salut d'Israël. Haleluya, haleluya, haleluya. N'umwana wayikunda yiyereka abigishwa iminsi 40 bamukorako batesta ko ari we. Reka ndababwire abantu b'Imana, igihe cyose abantu bavuze inkuru z'umusaraba, igihe abantu bose bavuze Getsemane bakavuga ingene Yesu yarize amaraso, igihe cyose abantu bavuze imibabaro Yesu yahuye nayo, iyo ni inkuru iriza abantu, iyo ni inkuru yuzuye passion nyinshi. Ariko iyo bavuga igihe Yesu yabatirizwa, nta passion birimwo, kuko mu kwakira no muri benediction nta passion ibamo, nta buzima buhari. Ariko igihe bavuga ingene Yesu yabaye brisé, nico gihe abantu baba passionné, nico gihe biba
byuzuye ubuzima. Iyo umuntu ariko arashinga intaha afise aho avuye, abantu bararira bagaryoga bagakoma amashi. Ni gute turizwa n'umubabaro w'umuntu? Ni uko mu rupfu rwacu Imana ihubakira ubuzima. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko ndashaka kurangiza ndababwira ikintu kimwe. Uyu mukate kuva aho natanguye kuwujanjagurira hose, kuva aho natanguye kuwumanyagurira hose, guhera igihe nawufashe mu ntoki, uravyumva? Iyi processus yose iwuciyemo ukiri mu maboko yanje. Nturava mu maboko yanje. Haleluya. No mu gihe c'agacerere k'Imana, urugendo watanguye no kwizigirwa no kurusozera azorusozera. Ariko mu byo uzocamo byose uracari mu maboko yiwe. Ntashobora kukurekura, aguherekeza muri etape zose kugira ngo abe ari le seul azokwitirirwa entité yawe, asubiye kugushira hamwe ugacika ikintu kiri une. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndaje kuvugishwa mu izina rya Yesu Kristo intsinzi y'Imana hejuru ubuzima bw'ishengero ry'Imana. Tuboneka nk'abapfa, tuboneka nk'abahera, ariko ntiturangira, ntitudisparisa. Igihe umuntu wacu w'indani wo hanze ashishikara kubora no kononekara no gutituka, igihe atafreshero gifise, igihe wonze wahora uvyibushe, igihe abantu bakubwira ngo usa n'umuntu yahomvye, igihe bakubwira ngo bagiye basigaye bakwita maskini, igihe atanu umunezero ukihari kuko tellement malheur mu mubiri wawe ni nyinshi ku buryo udashobora no gutwenga ngo bifatike, mu gihe yateye tutagishobora kuyikina Imana ikagukura mu maske yose. Muri ico gihe nyene nico nshaka kukubarira ngo mu gihe umuntu wacu wo hanze avyeisa, atakaza gloire, atakaza ubwiza, igihe vigueur na gloire yacu itakara, igihe icubahiro twari dufise mu bantu kituvako, igihe ivyadutuma duhagarara bituvako, bakavuga ngo maskini aheruka guhomba, bakavuga ngo maskini ngo aheruka gutakaza iki, bakavuga ngo maskini ngo vyiwe biheruka guhinduka, igihe abantu bavuga ngo ntibazi kazoza kawe, igihe ibintu vyahindutse abantu batazi ivyawe ingene bimeze, hakaba hari umugabo umwe ashobora kubaza ingene bimeze, kuko uracari mu maboko yiwe. Abandi ntaco bametriza, ariko waracagufise. Muri ico gihe umuntu wacu wo hanze ahera, umuntu wacu w'indani iso renouvelle, arushiriza kuba mwinshi. Nico gituma nshobora kubona gutwenga mu kiriyo cawe, nico gituma nshobora kubona mu mabaro wawe yuko waje mu nzu y'Imana ugashobora guhimbaza Imana, nico gituma ugikunda Imana abantu batumva igituma wowe ukunda Imana yaguhejeje ko ibintu byose, nico gituma ugifatanye n'Imana mu gihe ibintu byose bimeze nabi, mu gihe umuntu wo hanze ahera, nico gihe umuntu wacu w'indani aba ariko arafata ubwiza. Haleluya. N'uburenganzira bwawe bwo kurira, kuko uri muri brisement, uri kurajanjagurwa. Si igihe cyo kwihagararako, ako ni igihe cyo kwemerera Imana aho uri, ni igihe cyo kwemerera Imana ko bigoye, ni igihe cyo kuririra imbere yayo, ni igihe cyo kuyibwira ko bigoye, ni igihe. Haleluya. Yaravuze ngo ivyo mubikore munyibuka igihe cyose, igihe cyose. Ndavuze ngo igihe cyose uzoba uri kuri ayo meza, igihe cyose uzoba uri kuri amanyaguro mutsima, ngo muzoba muri ko muratangaza shengero ry'Imana yuko amaze guca muri ivyo byose, tuba turiko turashingira twege nk'ishengero ry'Imana, tuba turiko turatangaza yuko yapfuye, tuba turiko turatangaza ko azoza, tuba turiko turavuga ivyizigiro vyacu. Ndashaka uno munsi umuntu ari hano hantu yakijijwe, ariko araca mu bihe ivyo byose, ariko aracamo, agifatwa n'Imana, akiri mu kibanza cyo guhezagirwa, ariko arajanjagurwa kuko ashaka kugendera mu nzira z'Imana. Ndagomba ndakubwira uno munsi ngo hariho ivyizigiro, kuko uno munsi muri kino gitondo ugiye kumenyekanisha ko yapfuye, kandi ugiye kumenyekanisha ko atapfuye gusa ngo ahereyo, ariko agiye kugaruka gutora ishengero ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo Imana igufashe mu maboko yayo, ikaguhezagira, ikakujanjagura, intumbero yayo nyamukuru nuko ibigira gutange. Ivyo byose uri kuracamo n'ibiko biragushikira, si igihamana kandi si n'amasanganya, ariko kandi urashobora kugira inyifato mbi muri ivyo uri kuracamo,
bikakubera akaryo ko kwihebura no guheba Imana no kuhebisha akajinzu y'Imana wari usanzwe ufise, ugahagarika no gukorera Imana ibyo wari usanzwe uri kurayikorera kuko uvuga ngo uri kuraca mu ngorane. Ngenda kubwire ko nta na rimwe Imana yabrijije, nta na rimwe Imana yamenaguye kugira ngo igarukiriza pour le plaisir de briser. Ariko igihe cyose Imana yamenaguye nuko abo yamenaguye bose yashatse kubashikiriza kubw'agakiza ka benshi. Ndaje kubwira ngo ivyo uri kuracamwo Imana aremeye kubicamwo kugira ngo uzana agakiza ku ngo nyinshi, uzana agakiza ku basore benshi, uzana agakiza ku gihugu cawe, uzana agakiza mu muryango wawe. Nta kundi Imana ari kukwigisha ivyo yakwigishije itabanje kugucisha ahantu umenya ko atacuri ico kiretse ico yo yakugize. Ariko inyuma y'iyo experience mbi uhejeje gucamwo, ariko Imana yakoresheje kugira ngo idepose, izane depo yayo mu buzima bwawe, ishira ubutunzi bwayo mu buzima bwawe. Iyo experience yawe yacitse nk'umuriro, kandi igihe cyose ukwizera kwacu kumeze nk'inzahabu gucishijwe mu muriro, ukwizera ntigusha ariko umuriro ugutuma gusayangana. Hari abantu bagiye gusohoka basayangana, abantu bagiye gusohoka bafise ubwenge batigeze kuronka, hari abantu bagiye gusohoka bafise gloire batigeze kuronka, hari abagiye gusohokana ubushobozi batigeze kuronka, hari abagiye gusohokana amavuta batigeze kuronka, hari abagiye gusohokana icubahiro hagati mu marira no mu ntambara zabo, bagiye gusohokana icubahiro n'ubwiza. Ndagomba uno munsi witahure nk'igikoresho Imana yari maze igihe ikiritegurira. Imana yarakwiteguriye, Imana yarakwiyubakiye, Imana yakwigishirije mu mugisha, yakwigishirije no mu rupfu, yakwigishirije mu kwakira, yakwigishirije no mu gutakaza. Kandi muri ivyo bihe byose ntibigeze uyiheba. Iki ni gihigiye kugukubona, iki ni gihigiye kukwambika, iki ni gihigiye kugusohora. Abantu bazovuga ngo ubwo bwiza wabukuye he, abantu bazovuga ngo ubwo bwenge wabukuye he, abantu bazorondera kumenya aho ubutunzi bwawe bwavuye, ariko uzobabwira ngo ntibwavuye iburaruko canke ibuseruko, ariko ubutunzi bwanje bwavuye ku ntebe y'Uhoraho. Ico gihe abantu bazokujyako. Imana nikiritegurira ama produit fini, Imana nikiri gutegura nk'icamwa kiryoshe kizoryohera amahanga, Imana nikira guhinduramwo produit uno munsi sikeneye, uno munsi si yipfuza, kugira ngo ni wahura n'ababaye n'abakomeretse nawe ushobore kuba reconforta, kuko nawe n'ubwawe waraciye aho hantu. Haleluya, haleluya. Reka tuvyagurutse mu ntebe twese dukore iki kimenyetso. Aho uri mu ntebe yawe uragikora ucigana naho atamutsima ufise. Ukore kino gikorwa ufashe n'amaboko yawe, ufate amaboko yawe uvuga uti Yesu yarafashe ubuzima bwanje, arabuhezagira, arabumanyagura, arabutanga nk'uko ubwiwe bwatanzwe kubw'agakiza ka benshi. N'ubwanje muri uyu munsi, n'ubwanje kuri uno mwaka bugiye gutangwa ku bwa benshi, kuko ivyo Imana ikoze muri jewe si ivy'imfa gusa, ariko yiteguriye igikoresho kugira ngo ikize benshi. Ndagushimiye Yesu wanje yuko wampisemwo, ukanyakira, ukampezagira, ukamenagura, hama ugiye kuntanga. Ndagushimira ko ndumugisha. Ivyo naciyemwo ari ugutabwa, ari ukudatahurwa, ari ukuvugwa nabi, ari ukononegwa, ari uguhomba, ari ukwambara ubusa. Satani yashatse kubikoresha kugira ngo ngire igikomere, ariko kuri uyu munsi ndatanze imbabazi ku bantu bose bakoreshejwe kugira ngo bazane ukujanjagurwa mu mutima wanje. Wa wundi nshavuriye, wa wundi nabonye nabi, ba bandi bankoreye ibintu, uyu munsi sinshaka gusubira kubabona, ariko nshaka kubaharura nk'igikoresho c'Imana. Ntibakira abansi banje, ahubwo bacitse ibikoresho byo kuzana impinduka muri jewe. Naribonye, narimenye, naramenye kudashobora kwanje, naramenye intege nke zanje, naramenye inkomezi zanje, naramenye kudashobora, naramenye naho nshobora. Kuri uyu munsi ndaje kugushimira Yesu, kuko nawe ubwawe
wavuye mu ijuru ukitanga. Nanje kuri uyu munsi ko ndabibonye, ko ndabimenye, ko ndabihishuriwe muri uku kumanyagurwa, ndakiriye ikintu gishasha ugiye gukora mu buzima bwanjye. Ndatanze imbabazi, ndarekuye umuntu, sindakwemerera Satani yuko ukoresha ibyanshikiye bibi kugira ngo mbohwe, mbe mu mubabaro, mbe mu gahinda, mbe mu kiriyo, mbe mu guta umwikomo ku bantu. Iyo nyifato ndayihevye mu izina rya Yesu. Muri vyose ushima Uhoraho, muri vyose mutima wanje ushima Uhoraho, muri vyose mutima wanje ushima Uhoraho. No muri iki gihe mutima wanje shima Uhoraho, menyekanisha ibikorwa vyiwe vyiza, kuko mu gihe gikwiye agiye kunshikiriza nkwiye wese. Ndabona uno musi hari abantu Imana iriko irahagurutsa nk'ingabo. Ndabona uno musi hari abantu bagiye kuvyuka, kuko bamenye yuko iki gihe atari ico kubica, ariko batawe yuko ibiriko birabashikira byose bibashikira bari mu kuboko kw'Imana. Ndabona hari abantu bagiye guhaguruka bakomeye cyane, bagiye gushika ku bintu batari bigeze bashikako na rimwe mu gihe cabo ca mbere, kuko ubwiza bw'ishengero rya nyuma buzoruta ubw'ishengero rya mbere.